Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho. Ni ibyashikirijwe na Frederic Bamvuginyumvira, ubona ko ubuzima bw'igihugu bugeze ahabi cane, wamengo nta mukuru w'igihugu igihugu c'u Burundi gifise. Akaba ariyo mpamvu yasabye ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho hakiri kare, akagumya kureka yica igihugu c'u Burundi. Turaza kubigura ko mu idonido ry'amakuru aho tubabwira ibyo yatangaje ndetse n'ibyo bamwe n'abandi bavuga ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye butaye igihugu mu manga ikomeye cane, aho benshi babona ko no kuva muri iyo manga bizaba bigoye cane. Ibiro by'umukuru w'igihugu byazindutse byibutsa abarundi ko Perezida Ndayishimiye azokwiza imyaka 4 ku butegetsi mu ndwi iza kuwa 18 ukwezi kwa gatandatu 2024. Byibutsa ko yatowe ku majwi 71.5% kwijana, kandi ko yaranguye byinshi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Iyi nkuru muyakiriye gute kubona Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukwiza imyaka 4 ariko bikaboneka neza ko ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro ku rugero rw'100%, kandi mukabona ukuntu ibintu byankenerwa cyangwa se byabonekaga mu buryo bworoshe mu gihugu c'u Burundi ubu byabaye umuzi wibuye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi ntibatahura icyo Perezida Evariste Ndayishimiye akiriko arakora ku butegetsi nyuma y'amagorwa ndetse n'imiborogo abarundi barimwo no munsi kubera ubutegetsi bubi budashaka gukorera abene gihugu, ubutegetsi bushaka kugumya bufukamye mu nda abarundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta cindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibiro by'umukuru w'igihugu byazindutse byibutsa abarundi ko Perezida Ndayishimiye azokwiza imyaka 4 ku butegetsi mu ndwi iza kuwa 18 ukwezi kwa gatandatu 2024. Byibutsa ko yatowe ku majwi 71.5% kwijana, kandi ko yaranguye byinshi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Iyi nkuru muyakiriye gute? Perezida Ndayishimiye yaje ku butegetsi idolari rimwe rivunja ibihumbi 3 by'amafaranga y'amarundi. Ubu idolari rimwe rivunjwa yarenga ibihumbi 6 by'amarundi, ashobora no kwiyongera. Mu myaka 4 gusa y'ubutegetsi bwiwe ifaranga ry'u Burundi ryatakaje agaciro ku rugero rw'100%. Tugiye guhimbaza imyaka 4 mu gihugu, ibintu byankenerwa byahoze ari ibisanzwe kubironka ubu byahindutse ibitaboneka. Ibirwanirwa, ibisaba ibiturire, igitoro, isukari, ibiyeri, ifumbire. Ubushomeri bwaragwiriye kugeza aho babona amatari batanguye gusaba ko umushomeri atazosubira kuronka inzu apanga. Ubukene n'inzara byariyongereye bikomeye mu gihugu cyose. Ibintu byabonetse ubwa mbere mu Burundi ku ntwaro ya Ndayishimiye. Muri iyi myaka 4 hari ibintu byabonetse ubwa mbere mu Burundi, aho umusirikare w'u Burundi agurishwa akambikwa umwambaro n'ibendera ry'ikindi gihugu agapfa umuryango ntubimenyeshwe, aho umupfasoni w'umukuru w'igihugu aterura umuryango we wose, ababyeyi, abavukanye, abana, abagabo n'abakenyezi babo bavukana, akawujana mu rugendo muri Amerika ku mafaranga y'igihugu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ashobora kwambara mu munsi umwe miliyoni 60 cankwe 80 ataco yinona mu gihugu, abo umugabo atwara bishwe n'inzara. Umukuru w'igihugu n'umushiranganje wa mbere bapfa umupfumu. N'ubwa mbere mu Burundi twumvise umukuru w'igihugu yigamba ko afise ibigega byuzuye amatoni y'ibifungurwa, mu gihe mu gihugu abanyagihugu bishwe n'inzara, akemanga ko atazi ko ubuzima bw'abanyagihugu buzimbye.
ni ubwa mbere umukuru w'igihugu ategurirwa amafaranga yo kumubeshaho miliyoni 350 z'amarundi, nawe akayagwiza gatatu akayagwiza gatanu mu kuyafungura, akaba miliyari imwe na miliyoni 700. Umuryango w'umukuru w'igihugu warakomeye cyane muri iyi myaka 4 iheze. Nibyo umuryango we yarawukoreye ibidasanzwe. Abana b'umukuru w'igihugu bahawe amamiliyaridi mu mugambi Paesh no muri Peje. Ubu nibo bashinga amahinguriro n'amasosiyete akomeye mu gihugu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu yakiriye amamiliyaridi y'imfashanyo z'igihugu azikoresha mu migambi yiwe yigenga, ku buryo abashiranganje ba mbere bose Arengiyome Bunyoni na Gervais Ndirakobuca bisanze atabutegetsi bafise bibateranya n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yavuze ko yifatiye igitoro amafaranga ashirwa muri sosiyete y'umupfasoni wiwe Prestige, birangira atagitoro kiboneka mu gihugu. Uyu muryango waraguze amazu menshi arimwo n'amagorofa, wihaye amahegitari y'amatongo w'amararo no mu gihugu cose n'ibindi bitandukanye bitari bike, aho bageze no ku rwego rwo kujya kugura amapariseri hanze y'igihugu za Buraya, Amerika, Canada ndetse na Arabia Saudite, hose bafiseyo amapariseri atari makeya. Imiryango y'abarundi yo iri mu bukene buzura inzara, mu marira y'ababo banyuruzwa atacamira, mu karenganyo kiganje mu masentare. Urwanko rw'amoko rwasubiriye kwigishwa icese. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta kibanza bafise mu gihugu. Umugambwe Seneri uherutse kunyagwa, ibinyamakuru byigenga ntibirekuriwe, amashirahamwe yigenga ntarekuriwe mu Burundi. Mu myaka 4 nta na kimwe cakozwe ngo abarundi basubire hamwe maze abahunze bagaruke mu Burundi. Kugara imbibi duhana n'u Rwanda byongereje ubukene mu Burundi, mu Barundi bahora bashora umwimbo mu Rwanda. Byatumye abaja kurangura mu Buganda batoroherwa, byongera amagorwa ku bahora baja kwivuza mu Rwanda. Intwaro ya Perezida Ndayishimiye yari yayitanguye abarundi bizeye impinduka. Amajambo meza menshi cyane yaravuzwe, ingiro yarabuze. Ubu umwiheburo niwo wasubiriye kwiganza, benshi bagatangura no kwifuza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, naho nabwo hari abo butoroheye. Bamwe n'abandi bakavuga ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze byanze bikunze bigomba kumugaruka. Impera n'imperuka igifise intango ikigira n'iherezo. Nizere ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabagiye gukurwa ku gakanu k'abarundi. Jemaze kubona Uburundi bwinjije igitoro ca mbere kuri sitasiyo, ariko nanone simbona ko kiza ari cyinshi. Gusa icyo mbona cyo nuko ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi byose byagakwiye kubazwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndibuka igihugu kimwe kiraho cahaye imfashanyo u Burundi y'umuceri, birangira umufasane araho awudandarije mu kindi gihugu. Sinumva ikintu azopresenta imbere y'abarundi amaze gukora. Aho niho abarundi benshi n'u Burundi twapfiriye, kwicishwa amajambo ngo Imana iratubona kandi bariko batununuza. Nukuri nirarebe ibyo yakoreye abarundi mu myaka 4 amaze ku butegetsi, ntagahomera munwa. Ibyaranguwe ni byinshi, nanje ndabizi. Icambere shima nukuba igitoro, isukari, ibinyobwa, amatara, amazi, amahera y'agaciro, iduga ry'ibiciro, gusambagura imihigambwe haburiwe ndetse n'andi makosa, kunyuruza. Ibyo byose byarakozwe koko. Igitoro cyarabuze, isukari yarabuze, amahinguriro ya leta yarugaye. Koko yakoze ibintu by'agatangaza, akwiye guhembwa agakurwa ku gakano k'abarundi. Abantu rwose mubona ibyo Ndayishimiye ariko arakora mumbwire. Byukuri iki ni igihugu koko kitagira igitoro, ntikigire isukari, ntikigire ibyankenerwa nka byose? Umuhinga mu Burundi nuwo wabaho nk'utariko, kuko ugiye kuraba ibibera mu Burundi kuva bwakabaho gushika uyu munsi, nta na rimwe nigeze numva umuperezida yarwaye neza. Bose bahiga inyungu za famiye zabo, ntibibuka ko ari abakuru b'ibihugu, ngira biyumvira ko batwara urugo rwabo. Turigorewe kweri, ariko Ndayishimiye we yaje asumbya ububi abandi bose. Je nkunda ibihugu bimwe bimwe bigaye ikintu buvuga buti twarambiwe n'iby'umukuru w'igihugu adukorera.
nimuduhindurire kandi ntibabiruka ko ngo bavuze nabi, oya kuko nibo bamutoye kandi bategerezwa no kumukura. No witoreye umuntu hama agakora ibyo udashaka, amasezerano arangiye ntimutora uwundi. Rero igihe kirageze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ajye hirya, areke kugumya ashinyaguriza abarundi ngo yakoze neza. Mu minsi ya mbere agitwara igihugu ndibuka urukundo nari ndamufitiye, ubu numvise n'izina ryiwe mpakwa gukorora amosozi, kuko ibyo ariko arakorera abarundi birateye ubwoba. Ibyo ni ibyumviro bya bamwe mu barundi bavuga ko baruhijwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bakavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi. Naho Frederic Bamvuginyumvira we asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho kuko gutwara igihugu byamaze kumunanira. Frederic Bamvuginyumvira urongoye urunani Karo Arusha rukurikiyemwo imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta avuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho kuko gutwara byamaze kumuta kuw'amazi, maze hakaza leta nshasha ishobora gukemura ibibazo biri mu gihugu. Ibi abishikirije nyuma yaho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avugiye mu ntara ya Gitega ko umwimbu wagenze neza mu gihugu cyose, mbere ko abanyagihugu batazoshobora kubijya ngo babimare. Frederic Bamvuginyumvira aranegura amajambo yama ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste kuko abigira abizi mu ntumbero yo guhuma amaso abarundi mu bibazo barimwo aho kubitorera umuti. Bamvuginyumvira agira ati umuntu yotegeka ko umukuru w'igihugu abigira abibona, si ubwa mbere avuga ko abanyagihugu banezerewe, none n'iki cyonezera abanyagihugu mu gihe atasukari iriho, babura amazi, nta muyaga nkuba uhari, igihe atabitoro bihari, akaba atana kimwe kiriko kirakorwa ngo ibintu bihinduke. Niho abantu baca bibaza ibibazo ati aya majambo umukuru w'igihugu avuga uku bisigura iki? Kuki yigira nk'umukehabwenge kandi azi ibibazo biriko biraba? Yibaza ko abarundi batubona ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Ico kokoramwo nuko Evariste Ndayishimiye atanyishu afise ku bibazo igihugu kirimwo, ntashoboye gutwara ngo abogore igihugu. Kubwa Frederic Bamvuginyumvira abona ko hageze ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanga imihoho kuko gutwara byamutaye kuw'amazi, hakaza abandi babishoboye kuko umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka 20 wiba usahura itunga ry'igihugu gusa, kandi bikaja mu kagwi k'abantu bake, amahera y'agaciro agasahurwa yose. Ikibabaje nuko ubutungane nabwo bwamaze guhabwa jondama ataco bugishoboye. Frederic arongera ati ico gihugu twabonye ciba kitariko kirakora nicahe? Iyo nka ikamwa ataco itarangiwe ni yahehe? Uyu munsi Perezida Evariste niyemange yuko CNDD yabo bayigize kurya. Ejo bundi yavuze ngo imbonerakure zikomere mugabo amaherezo nuko igihugu gisambutse. Ubu tubibaze nde? Kuko twarahanuye baranka kumva, ubu rero nibemange ko bibananiye benshire hasi akanyarigabo kabo, bavuge bati barundikazi byatunaniye, maze abashoboye kuza gufata tuze twicare tuganire igihugu gisubire ku murongo. Igihugu kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba, cane cane mbere abarundi batari bake bari mu mwiheburo barabye uko igihugu cyifashe muri bino bihe. Igihugu kiri mu bibazo by'igitoro, isukari, amafaranga y'agaciro, ibinyobwa bya Bralud, umuyaga nkuba. Birakenewe ko leta igira akigoro kaboneka kugira igihugu gisubize ku murongo, bibaye ngombwa bicarane n'abarundi batari bake bahunze igihugu kuko nabo bafise byinshi botorera mu bibazo bya politike, ubutunzi n'imibano. Gusa ikihutirwa nuko iyi leta yatanga imihoho ikava mu nzira kuko ntaco iriko irafasha abarundi. Ibi byashikirijwe n'umunyepolitike Frederic Bamvuginyumvira uvuga ko iyi leta ya CNDD yari ikwiye gutanga imihoho kuko ntacyo iriko irafasha abarundi, ariko akaba n'amakuru avuga ko umwanya uwo ari wose Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gutanga imihoho kuko nawe yaramaze kubona ko gutwara igihugu byamaze kumuta kuw'amazi.
ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu mu kandi kanya kari buze na makuru ahambaye cyane azaba agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.